Kura umuntu hasi ukamushira hejuru. Adonai we, Adonai, Adonai we, uraganje. Kuva nisanga muno muryango TNC hari vyinshi vyahindutse. Ego kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo ivyambere inyungu kera ubu ndabibona nk'ubuhombe. Nyitaje icaremwe gisha, nyitaje icaremwe gisha. Uvuga ngo maze kunguka ibi kuko sindaheza kunguka kuko inyungu kuri jewe ni kugira nzane benshi muri Kristo. Ubuntu bwawe nibwo bwampinduye musha, ndicaremwe gisha. Umugwi TNC ayo majambo yose ari the new creation mu Kirundi ari vyaremwe bisha. Ya numugwi usanzwe urimba indirimbo mpimbazamana, gospel ariyo harimo rap, hakabamwo R&B, hakabamwo ya hip hop, usanzwe turimba style zose turazirimba. So nararyohewe cyane, hari vyinshi nahevye ivyo nagiramwo, nafise abagenzi zwa album ndabashimira cyane nyine ko muradukurikirana kuko ni mutereranya kandi mugiye turabakunda cyane. Yitanye Icaremwe gisha, yitanye icaremwe gisha. Bamama bigeme ndabazaniye ubutumwa bwiza, muragomba gusa neza, gukayangana, gutesa. Kaze mwiture Hiron Ladies chez Everine ibafasha gukora inzara, kuzisiga, kuzitengeneza neza ukamenga uvuye mwisashe. Iherereye neza na neza mu gisagara ca Bujumbura muri galerie iriho numero 1605. Ukeneye ibisobanuro birenze twakure kuri 65 354 970. Reka tubaramutse cyane abakunzi bo kuri Burundi aho muhere hose, nibaze kumeze neza kandi mushimana. Ego igituma tubanza kubaza kumeze neza, tuba dushaka kumenya ko muri amahoro, kuko iyo muri amahoro natwe tuba turi amahoro, ko na cyane cyane tuticara tuguma twiruka tugenda hirya no hino. Uno musi rero nagahebuza novuga ko mbega bashano bivuga gute, ni musi udasanzwe kuba twazanye imiyabaga. Novuga ko rero ari abana bari kuba basore imikangara y'igihugu, abana bigugu ciza cyo Burundi, naba artiste bari kubikora neza mu kino gihe, gusa ntituramenye vyabo, kumbure byinshi baraza kubitubwira. Kuri mikuru ya mbere niyo senga revisi nko bisanzwe abashikiza ibiganiro kuri Burundi. Ego reka duhe ikaze imikangara yacu, hama ikigiga twidondora mu ncamake turabaha ikaze. Adonai my God uraganje, ukora umuntu hasi ukamushira hejuru. Adonai we, Adonai, Adonai we, uraganje. Adonai we, Adonai, Adonai we, uwo mwami araganje. Yesu ashimwe. Hama ku kazina banyitwa Alain aka Slow Kid, nkaba ndirimba rap muri timu yitwa TNC. Merci. Ya ku mazina ni Prince Hakizimana, abandi muririmbyo muri TNC from Kanyosha, nkaba ndirimba rap nko mubibona. Ya murakoze. As you see is a Kelox ajeneza, nkaba nkunda umugwi wacu TNC. Ya hama ku mazina nitwa Banginama Simplice, nkabandi umwe mu mugwi wa TNC, nkabari naje murongozi nyene. Ya merci beaucoup. Baratwice kabisa ntibiza koroha. Ego murakoze cyane, reka tubashimire ku mwidondoro wanyu kuko muje mudutamwo ibintu bidkwangura. Ego tubona musamuri nk'abantu bakiri bato cyane, kumbure batabaragera mu bintu byo kuvuga ngo burya zo turabakira imigani twebwe kubera ko tuba tubasumba, suko none. Bishaka kumenya aka kantu k'abantu benshi bakiharaje. Hari umuntu yavuze izina numbavuze aka ako kantu gasigura iki? Mbeho ako kantu ku bantu baba ari nk'abantu bariko bitegurira kuzoba pasiteri burya kabakeme. Ego nakazina banyita, so nuvuga yuko nkiri muto. Ntitujya tuzina bitwa amatazirano nk'akajya bashobora kukwita nko kwishuri. Yego. Okay.
burya byari bincanze burya je ibintu nta nivyo menyereye byo gusenga usanga binagoye ego dushaka kumenya rero ibi bintu ni jyambere kuri Burundi tubakiriye dushaka kumenya iyi gahunda yanyu yo gukorera hamwe nk'uko mwayumviriye gute byagenze gute kugira ngo mushobore kwiyumvira gukora umugwi numvise muvuga izina ntushobora no gusubiramwo ariko bibaye ngombwa muraza kudusigura mu majambo menshi kugira ngo abantu batawuzi banatahure kandi mubabwire n'igituma mwashoboye kuja hamwe mugakora uwo mugwi. Merci beaucoup kuri ico kibazo. Hama umugwi TNC ariwo majambo yose ari the new creation mu Kirundi ari vyaremwe bisha. Numugwi usanzwe urimba indirimbo mpimbazamana, gospel ariyo harimo rap, hakabamwo R&B, hakabamwo hip hop, usanzwe turimba style zose turaziririmba. Numugwi rero usanzwe uhari waje cyane cyane gukora indirimbo mpimbazamana kugira ngo duhindure benshi baze kuri Kristo biciye mu mpano dusanzwe dukoresha arizo izi mpano zacu zo kuririmba kugira ngo bishike kure. Yego cyane. Mutubwiye uko duca tugira ibibazo biba bigiye bitandukanye dushaka kumenya kugira ngo muhurire hamwe muba mwahujwe n'iki kugira ngo mushobore kuba mwokora ikintu kimwe muri abantu mungana uko. Nkuko ubivuze ati icoba cyaraduhuje musanzwe twahujwe na mpwe muyera niko nabivuga. Yego twahujwe na mpwe muyera usivye ko gusa novuga ati habayemwo ivyo no kwita nk'ishurirwa kuri reka ndabivuge kuri jewe abahishurirwa hama ndiyumvira ico nokora kugira ngo kubera ko kera twari dufise izindi mpano zigenda zitandukanye gusa niko twazikoresha mu vy'isi. Rero tumaze kugira ishurirwa twumva yuko twokora igikorwa c'Imana, numva yuko twokora igikorwa c'Imana hama sanga fise bagenzi banje nabone basanzwe bafise iyo mpano nyene ca twiyumvira yuko twoja hamwe kugira ngo dukorera Imana kandi sanga nabone uwo musanzwe iyo nani bari bayifise ico cyumviro bari naco kuko imiryango yiwacu hanini twese novuga ati turakijijwe kandi twese turakijijwe musanzwe nuko ego tubona muri abahungu gusa abakobwa mwarabegeje inyuma cyangwa mwashakije kwikorana nk'abahungu gusa. Merci beaucoup. Ama abakobwa ntitwabegeje inyuma kuko mu mugwi wacu nyene hasanzwe harimo n'abakobwa nyene. Usivye ko gusa igitigiri kinini atari cy'abakobwa, igitigiri kinini cyari cy'abahungu, mugasi kuvuga ko abakobwa twabigije inyuma n'ubundi basanzwe barimo mu mugwi turi igitigiri cy'abantu bashika ku ndwi. Harimwo abahungu 5 n'abakobwa 2. Yego. Aho ni vyiza cyane. Dushaka kumenya naho iki kintu ngoma ndakize ne burya twari kubwihereza ko ariko reka ndakivuge nibaze ko nitwasubira kubatumako abakobwa muzo batuzanira. Yego cyane. Kugira ngo abantu babone ko ibitsina byose biba byaserekiwe. Yego cyane. Ibi bintu biba bitoroshe na cyane cyane nk'umuyobozi wiyumviriye iki kintu biba bigoye gukora indirimbo ziba zigiye zitandukanye kandi haba hari ayandi matimu aba barenze cyangwa mwe muba murenze. Dushaka kumenya kugira ngo yumviye iki kintu muba mwibagije kuyahe timu na cyane cyane tuvuge nko ku isi yose. Nka timu twariyumviye si kuvuga ngo ni timu twiyumviye navuga ati byari bisanzwe biri muri twebwe tuvuga ati dushaka gukora kugira ngo uko twe message misanzwe dufise mu mugwi wacu canke vision dufise niko twifuza guhindura benshi biciye muri twebwe. Mugabo turafise nk'amatimu tubona nk'ivyitegererezo kuri twebwe. Yego hari izo zindi zatwitangiye imbere muri kino gikorwa za Victoria's team, izo za MTC n'andi matimu agenda atandukanye kasanzwe hari nyene. Hari n'abandi bakora nyene ku giti cyabo. Rero musana natwe tuja kwiyumvira iyo tubabonye turanezerwa mbere wanashaka tukigana vyinshi kujanye n'ico gikorwa civuga butumwa. Eko cyane gose. Hari ibibazo nko kuri wewe bisa nk'ibigabanutse gato. Uwo akurikira ari impande yawe shaka kumubaza ikibazo kimwe. Eko wasanze uri mu uyo muryango bivanye n'iyishurirwa kumbure namwe muyera yabahujije. Nicaye kintu nicaye ciza wabonye umaze kugera mu uyo muryango.
Ya murakoze cyane n'ikibazo cyiza mutubajije. Kuva nisanga muno muryango TNC hari byinshi byahindutse. Yego kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo ivyambere inyungu kera ubu ndabibona nk'ubuhombe. Yego tukicyumviye kwa rya mugenzi wacu akiza kubitubwira hari bamwe babonye duhindutse dutanguye kubikata batanga kuvuga ati uyakijijwe kubera ibi uyakijijwe kubera ibi. Yego ariko maze gushika neza narasanze byinshi notumirira na benshi kuza muri Kristo. Yego nta wundi munezero haratariwa muri Kristo cyane gose. Biba binagoye ko cyane cyane bamaze kubona muri abayabaga nkuko bibaza byinshi. Dushaka kumenya umubyeyi wawe amaze kumenya ko hari iyo team urimo yabyifashe mu bute? Ya umuvyeyi wanje yaragehewe cyane kuko je naho ndi umudanseri. Yego nashobora kugenda muri competition gasanga ntashe ntevye. Umuvyeyi nawe ntibimuryohera mu gihe abona isi ari irikira gukontrola kandi waremewe kuganza isi akaba ari kabona isi nari irikira kuganza. Yego kubw'ivyo nta muntu n'umwe novuga narinze kugisha inama. Oya bose bagiye bavyisanga mwabona narahindutse. Umuvyeyi wanje araryoherwa cyane igihe aba ariko arabona ko ndiko ndakora igikorwa naje mw'isi nyene gukora cyane gose. Murakoze cyane. Dusimbiye kundi mugenzi wawe gatoya. Ego tuba tuvuze byinshi babigiye bitandukanye. Dushaka kumenya umaze kugera mu uyu muryango kumbure ni yahe nyungu wungukiye mu uyu muryango? Merci beaucoup. Inyungu ni nini cyane kandi sinuvuga ngo maze kunguka ibi kuko sindaheza kunguka kuko inyungu kuri jewe ni kugira nzane benshi muri Kristo. Kugira nzane benshi baze kwifatanya nanje kugira nezero nkomfise kuba ndi muri TNC kuko ndahindira indirimbo mpimbaza Imana abari hakujya babone ndiko ndaryoherwa biciye muri Kristo cyane gose. Inyungu wanje no kubona nsangiye n'abandi ijambo ry'Imana nsangiye n'abandi Kristo cyane gose. Ego mpamvuze ati nivuga butumwa mu yandi majambo biciye mu ndirimbo. Dushaka kumenya uri muri yo team yanyu haba hari abagenzi mwagiye mugendana donc bo batashoboye kumva boja mu yo team babyifashemo gute amaze kumenya ko uri mu yo team? So uko bavyifashemo bwa mbere bavuga yuko ari imyaka bakavuga ati ngo wewe ugiye ntabizoshobora ibyo ninjye abantu bakuze ninjye abapasiteri. Babifata nk'amenga ni imikino turimo ni ya myaka yo kwiryohera ariko si imyaka yo kwiryohera. Oya ni kugira ngo uvuga butumwa rigere kure ni kugira ijambo ry'Imana rishike kure rihindure benshi. Kuvyifatamwe babyifashamwe nabi kuko babonye tumaze kuba batangiye igikorwa cy'ubudanseri igikorwa cyo kujana mu by'isi tuja mu bintu bitagira akamaro. Bavuga ati aba n'abagenzi bacu badutanye igikorwa nta kuntu dusiga turabiyumva neza n'amabifu aratinda kaza bakatubona nabi. Yego babyumvikana cyane kuko ubutandukanye nabo ukacuja kwifatanya n'abandi bantu banyoye mu bisanzwe cyane gose. Yego tuje ku wundi muntu akurikira ibi bintu babisaba gukora cyane babisaba kandi no guheba ibintu bimwe kugira uje mu repetition runaka. Haba hari ibintu inyungu nyinshi uheba z'isi kugira ngo ushobore kwifatanya n'ibintu vy'Imana. Dushaka kumenya umaze kwinjira mu uyu muryango vyakugendeye gute wiyumvise gute nkawe w'umunyamuryango? So nararyohewe cyane hari byinshi nahevye ivyo nagiramwo nafise abagenzi banjana mu nyoshambi ariko ndabiheba narahanuwe ndakira Yesu cyane gose. Turavuga ku ishuri ndetse abagenzi ababanyi ndetse n'umuryango umaze kumenya ko uriko wifatanya n'abandi kumbure muri mu rugero rumwe babyifashe mu gute? So abavyeyi baravyifashemo neza baranshimira cyane kubera je mfise mama w'umupasiteri cyane gose asenga cyane. Haleluya. Mu gihe ababona niko njana n'abantu sono bita nk'abavayo abantu banjana mu bintu byo gutamba nka twese twarabaye abadanseri.
banjana mu nyoshambi ugasanga ariko banjana kunywa inzoga ibiki ariko ivyo byose nashize inyuma nkurikira umwami cyane gose. Igihe cy'amarepetition navuga ko haba umuvyeyi aba gukeneye, iyo umubwiye ko ugiye muri repetition wewe avyumva gute? yo aravyubahiriza cyane, ndamubwira ati je mfise repetition nza kugendamwe arabikunda yego cyane gose. Jewe mba mu Ruziba arampa na déplacement ukaza gukora repetition. Imana ihabwa icyubahiro. Numva ko nanje ntanguye gukizwa. Twe tuba twarizaziye. Ego igikorwa cy'Imana si icy'abashaje, oya n'abajene bose. Ego kuko muri Yeremiya niho havuga ngo Imana uguhamagarwa kwa Yeremiya ntiyavuze ati ntundazi sindabukongana, ahubwo wewe icyo nzogutuma nicyo ukwiye kubabwira. Rero urumva icyo gikorwa si icy'abatoya, n'abakuze bose baragikeneye. Shaje byogorana kuko ibintu byo kuririmba burya si ibintu byanje. Erega ubutumwa n'ubutanga mu kuririmba gusa. Imana yawe yose ibi yihimbaza Imana gusa. Iyi ni ivuga ubutumwa bwiza cyane gose. Ego hama ni kibazo umuntu wese yumva araza kwishura. Dushaka kumenya na cyane cyane ko ibi bikorwa aba ari ibikorwa biba bigoye, bisaba uburyo kugira ngo indirimbo zishobore kumenyekana ku isi yose. Gukora audio, gukora clip video, byose bisaba uburyo. Bigenda gute uburyo kugira buboneke, na cyane cyane ko biba bigoye kandi mpamvu namukiri bato kandi mpamvu namukiri n'abanyeshuri? Mu bisanzwe kugira dukore audio canke video turajya hamwe. Ego umwe muri twe bwaragiriye rekwa akandika indirimbo akaza akayidusangiza. Amaze kuyidusangiza hariho ivyo dushobora kuvuga ati bitubihindure dusubirize nibi canke ibi navyo bimwe tukagabanya ibindi tukongera. Ego hama tukagenda tukayandikira, tumaze kuyandikira tukaja hamwe nyene tukavugana ati nukuri turabe ukuntu twogerageza kwishikana muri studio. Ego tukaraba muri bike nyene tugashira hamwe tugaterereza hirya no hino, bamaze dushigikira tugatwara igikorwa muri studio. Yego ibintu bikagenda neza cyane gose. Ibi bintu biba bisaba kwitanga ndetse no gukora cyane n'uburyo bwinshi cyane. Donc tuvuge ko ata muntu n'umwe abari inyuma nk'umu manager wanyu arimwe mugira cotisation mugaterereza ahantu habagiye hatandukanye, ariko igikorwa kikaja ahabona ndetse kikaja no ku platform batandukanye. Mumaze gukora indirimbo zingahe kuva mutanguye kuririmba? Kuva dutanguye kuririmba turamaze gukora indirimbo zibiri. Tumaze gukora indirimbo zibiri gusa, sizo zonyine dufise, hariho n'izindi dufise gusa tutararonka uburyo bwo kuzishikana muri studio kanaka. Izo zose zibiri ziramaze kuja ku mbuga zanyu? Indirimbo ya mbere yari Caremwe twayishizeko. Urubuga rwacu ruragira ikibazo. Yego rumaze kugira ikibazo bica bisaba ko ducreate iyindi YouTube cyane gose. Cadushira ku yindi ndirimbo yitwa Donai. Gusa niyo yindi Caremwe ntayo twayishize, turiko turapanga neza kongera kuyisubizako cyane gose. Yego ko menga byarabavunaguye. Urubuga rugize ikibazo hajya uba nawe ugize ikibazo cyane gose. Ego hari indirimbo mwaciye mudutamwo mubanza muradukwangura mutwereka ko murabaririmbye. Bishaka kumenya kubera ko mwumviye kujya ndirimbo. Impamvu twumviye kuri ijya ndirimbo navuga yuko habaye cyane kurongorwa na mwemu. Ahandi naho bica bifatana n'ivyo twanyuzemwo. Ko ushingiye cyane ufatiye kuri ijya ndirimbo, ni indirimbo ahanini irimwe intahe ikongera ikabamwo inyigisho zo kwigisha umuntu cyane mugabo irimwe intahe, kubera ko tuvuga Kristo ko aganje, tukavuga ibikorwa vya Kristo. Umvise no mu bitero bisanzwe biri muri ijya ndirimbo nyene urumva yuko ari bitero ni bitero biganisha nyene umuntu kugira ngo amenye Kristo.
atahure Kristo wariwe ku bikorwa agenda akora ya nuko. indirimbo ya kabiri nayo nyene ivuga ivy'intahe canke nayo iratandukanye niyo cane? Indirimbo ya mbere twakoze yari cyari mugisha. Indirimbo ijya mwaririmbye ni ya kabiri? Ego. Iyo ndirimbo ya mbere rero twakoze yari cyari mugisha, twarayikoze muga nisivuga ngo kari ikintu twiyumviye gukora kubera ko ni team asanzwe ari ivyaremwe bisha. Ahubwo twarayikoze, twarayigiye turayiyumvira, turayikora, hamaca tuza gusanga ni ibintu biza kuza bifatanye cyane na team, birahura kubera wumvise indirimbo yitwa icaremwe, hama team ikaba yitwa ivyaremwe bisha. Indirimbo ya mbere ni kuvuga rero ivuga cyane cyane nayo ivuga irimo ubutumwa bugira benshi bamenye Kristo nyene, uko musanzwe igikorwa twe dukora ni igikorwa nyene cyo kugira ngo dusanzaze ubutumwa ahantu hatandukanye. Ego cyane gose dushaka kumenya abantu bari mu mpande zine z'isi, abari mu gihugu cy'u Burundi n'abari mu bihugu vyo hanze, bashaka izo ndirimbo kuziraba, bashaka kubakurikirana, bo bakurikiranira he indirimbo zanyu ziri hehe? Merci beaucoup. Indirimbo zacu zisanga ku ma channel yose, hariho YouTube urandika TNC hamukayibona, Facebook naho nyene uko nyene, na Instagram na TikTok dusanga. Ko kamajambere mwayarembeje ngira ni kubera nyene mukuriye mu majambere, mukuriye mu gihe kiza, burya ivyo kera twe ntivyari bihari. Oya kabisa byari bigoranye. Wararirimba ugaca ugenda ukagashira kuri studio bakakavuza, karirimbo kamenye nabi wanyu gusa kw'iradio ugiye amahigo ukagashika nayo kakanavuzwa, wasanga bimeze neza. Ego na cyane cyane ni igiki muri ko murakora kugira ngo abantu bamenye, ni igiki muri ko murakora kugira ngo indirimbo zanyu zigere kure, ubwo butumwa bwanyu bushobore kwigisha n'abantu bari kure cyane? Merci beaucoup. So icyo twa turakora muri misi ni novuga yuko si twe twenyine turikoresha, oya turakoreshwa na mwemu, turakoreshwa n'amasengesho tugira, kuko hatabaye amasengesho ntacyo twabasha gushikako cyane gose. Twe turakora cyane mu bijanye n'ama video, twe turirukanye twokora ama video abenshi batumenye. Twe turakora cyane mu bijanye no gupromoting indirimbo zacu zishike kure, kuko wajya gushigindi bishike kure nuko manduka cisha ku radio no ku ma TV nka Abu ayo Burundi zigashika kure zikamenyekana. Jenzo batamwe link muri commentaire. Merci beaucoup. Ego ubutugiye kuriko muriko muragerageza kugeza indirimbo zanyu kure muca ku ma TV abagiye atandukanye. Twadufise ama radio mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Turafise radio nkuru y'u Burundi bwacu RTNB, turafise Isanganiro, turafise BTV, turafise n'ayandi menshi cyane. Ego ntago muri yumvira kuba mwoja nayo indirimbo zanyu kugira ngo naho bashobore kuba bozifuza? Kuri ayo maradiyo makuru bivanye n'ubwitwe tugifise ntituraronka uburyo bwo gushika aho hantu, kandi bivanye n'indirimbo zacu ziracari zike, turacangamuka mu bisanzwe ngo dushike kuri ayo maradiyo. Ariko si yose sinovuga ati ngo ntiturashika ku radiyo nimwe, oya hayo maradiyo amwe tumaze gushika nka Igicu FM, twaragiyeko, twaragiye no kuri televiziyo Yaga Nawe TV, aho twarashitseyo, n'izindi ziri imbere dutegereje. Ego cyane gose. Ego burya tuba tuvuganye ibintu bitari bike, sivyo? Tuba tuvuganye ibintu bitari bike kandi biba ari ivy'ingirakamaro. Mu gusozera ikiganiro rero kugira ngo turambire abantu ko tuzoguma tuha harabaye mu rugo. Ego cyane gose harabaye mu rugo, na hatubuza tuvuga amajambo y'Imana, hama abantu baruhuka mu mitima. Erega ni hatari. Ku muntu umwe wese arashobora kuvuga akajambo kamwe two kwitwa nk'agasumi karugi, ashobora kubwira bari ko baradukurikirana mu kurangiza ikiganiro. So hamaniye ko jewe nyene ko je nsanga mvuga amajambo menshi, akajambo kamwe nobwira ako bakunze ko badukurikirana ni ku following ibikorwa byacu. Murakoze cyane. Nanje nkurikiye ikintu mbona nosaba abakunzi bacu n'abakunzi ba Burundi, nuko bandanya badushigikira, yaba kuri YouTube, Facebook hose, tena bagashigikira n'abandi twe twenyene. Ego murakoze cyane. Nanjye ikintu navuga kuri ico kintu, numva
nose abakunzi ba Burundi n'abakunzi ba TNC barushirize kubandanya basapotinga ibikorwa by'iwacu mu gushigikira cyane cyane impano z'iwacu. Hari ibikorwa by'iwacu bipostinzwe kuma channel atandukanye badusapotinge nagomba gushimira Burundi, nabonye twakiriye neza, ibintu bisa neza. Merci beaucoup. Murakoze cyane. Burundi ndabashimira cyane nyine ko muradukurikirana kuko nimutereranya kandi mugiye turabakunda cyane. Okay, reka natwe tubashimire cyane, bashimire n'abantu bari mu mpande zine sisi bari baradukurikirana, badahengeshanya bafata akanya bagahima ivyabo bagakurikirana ikiganiro tuba twashize kugira ngo bashobore kumviriza kumbure ico bashobora guterera bakagiterera kumbure, na cyane cyane ko aba bantu babari abanyempano bakizamuka bagitangura baba bashaka umuntu afata mu mugongo, baba bashaka umuntu ababa hafi. Nibaze ko nitwasubira kubakindana namwe muto twita batakibazo. Yego cyane sobitaho. Inzira tuzoca muri yindi nyene twaciyemo kugira ngo ego mukurangiza rero muturirimbire rero refre ya ndirimbo yanyu ya kabiri. Ubuntu bwawe nibwo bwampinduye musha, ndicaremwe gisha, nyitaje icaremwe gisha, nyitaje icaremwe gisha, nyitaje icaremwe gisha, nyitaje icaremwe gisha, nyitanyeta icaremwe gisha, nyitanyeta icaremwe gisha, nyitanyeta icaremwe gisha.